ni igihe cy'isaha 6:11 ngaha muri studio za Radio Magara FM, akaba ari igihe cyo kumviriza amakuru dushikirizwa na Bigirimana Felicie. Ndakuramukije Felicie, nongera ndaguha ikaze. Ndakuramukije Diane, ndabaramukije namwe bakunzi ba Radio Magara FM, nongera ndabaha ikaze murano makuru yo kuri wa kane igenekerezo rya ndwi Rusama umwaka wa 2020. Reka ano makuru yacu tuhere mu ngingo nkuru ziyagize. Amatati y'amatongo muri kino gihe yabaye akayobera abahinga, aho ababyeyi bamwe basiga barazi abana babo amatongo kandi barayagurishije. Abakora akazi ko gufatanya ivyuma barashima cyane ko akazi kabo kagenda neza nubwo intambamyi zitabuze. Aya n'ayandi ni mukanya kwino muri sanze muri radio Magara FM. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze marano makuru aramvuruye mu buhinga bw'ibyuma ni kizaje atuma amajwi abashikira neza inkuru imwe ukwayo. Reka ano makuru yacu tuhere mu gisata cy'ubutungane. Amatati y'amatongo muri kino gihe ngo yabaye akayobera abahinga, aho ababyeyi bamwe basiga barazi amatongo abana babo kandi barayagurishije. Habonimana Leya, umuyobozi wa sentare y'intango muri komine Bugarama, aratwiganira uko yabisanze, akaba yaguye kuri mikro ya mugenzi wacu Dorcel Ndayikunda asanzwe yimenyereza kuri Radio Magara FM. Turi mu bisanzwe ico ni kibazo kiremereye cyane mu gihe umuvyeyi baragurishije itongo hama umwana akaza kurirondera biratugora gose, ariko ico kibazo kirahari gose ngaha aye muri komine Bugarama. Umva rero turagerageza uko bishoboka kose hama tugatunganiriza umwana igihe kugira ngo agende aryohewe. Mu bisanzwe ico gihe umwana araritohoza akamenya aho riri mugase agasanga yarigurishije. Hari gihe umwana usanga atari itongo afise, sentare iraraba uko bimeze, nimba ryo bajyaranyazwe umwana azavuga ko itongo ryanyazwe agasanga ni ryanyazwe canke inyito zingene yarirose amaze kukikiza ko ryanyazwe, turamuha dungika mu babifitiye ububasha muri SNTP kugira ngo yitureyo abaze avuge ko ryanyazwe canke abaze ingene ryanyazwe. Intambamyi duhura nazo zirahari iyo itongo ryagurishijwe rikagurishwa n'abavyeyi. Hari gihe usanga abo bantu bamaze kuryubakamwo inzu bamazeho nk'imyaka myinshi, twebwe biratugora kure muri izo nzu zimaze mu myaka myinshi, amatati akagomba guhiranira cyane no gutemana, bagashobora gutemana ku bwizo n'uwavuga ati je naraguze kandi hamaze imyaka myinshi naguze gutaranavuka, ahashobora kuba ko ntaguze nagurishije irindi tongo, amatati akashaguma yiyongera. Rero amatati rero ku magara biraguriye cyane kubera abana benshi bavuga ko amatongo atazi ngene yagurishijwe abo bantu bamaze nk'imyaka myinshi bahaba. Ivyo biratugora gose kandi iyo ntambamye dufise gose, twasaba rero nk'abajejwe intwaro ko bodufasha mu kumvisha abo bantu ko ayo matongo yagurishijwe kandi abo bantu bahaba bakamenya yuko amatongo atarayabo, abavyeyi baba barayagurishije. Nimba bataba barayagurishije naho baca bitora ubujejwe bagutatura amatati n'andi matungo byanyazwe mu gihe cy'intambara. Reka n'amakuru yacu tubandanyirize mu gisata cy'iterambere. Abakora akazi ko gufatanya ivyuma aribo bita abasudeur barashima cyane ko akazi kabo kagenda neza nubwo intambamyi zitabuze. Niyo nkuru Jafari n'umwe mu bakora uwo mwuga akagira ko ahamagarira n'abandi yuko bokura amaboko mu muzu ahubwo bagakora kugira ngo bagire ico bahereje amaboko. Akaba yavugiye kuri mikro ya mugenzi wacu Richard Ndayizigiye. Reka tumutege yompi. Isanzwe dukora akazi ko gusudira imyango y'amagriyaje, tubikorera ngaha mu kigwati bakorera amamoto. Akazi kacu maze ikintu cy'umwaka ndakarimwo, akarusho tubona gusa bijyanye n'uko rimwe tubura umuriro, urumva ko akarusho nako nyine kuronka iyo sabuni kimwe gusa. Vyiza nuko umuntu yicarana umwuga, je nk'abagenzi baba bafise batagira umwuga no bahamagara bakaza bakiga. Intambamye iri muri aka kazi bijyanye n'uko rimwe tubura umuriro, nyuma ikijyanye n'ivyuma dukeneye kubigura dufata urugendo ngaha hagufi ntibikunze kuboneka, kiretse ku rutumo rimwe naho nyene turabironka. Ni kuvuga ko bishitse bakavyiba, ariko kenshi ntibakunze kuvyiba kubera iyo dutashe tubisigamwo sirikwi, kenshi iyo bishitse turahindura. Reka n'amakuru yacu tubandanirize mu gisata c'ubumwe bwa Afrika y'ubuseruko. Mu Burundi uyu no munsi ugira 10 ibikorwa byo kwiyamamariza amatora yo mu 2020 bitanguye, bikaba byatanguye ku genekerezo rya 20 ndamukiza bikazorangira ku genekerezo rya 17 Rusama. Nayo ngo amatora atagihindutse akaba ari ntabanduka ku genekerezo rya 20 Rusama umwaka turimo. Ibikorwa byo kwiyamamariza amatora yo mu 2020 mu Burundi bikaba bibandanya neza mu ntara zose zigize igihugu cy'u Burundi. Mu Rwanda naho leta iheruka kwemeza ko ibikoresho bisanzwe bikora mu gupima umugera wa sida ngo bigiye kwifashishwa mu gupima ikiza ca coronavirus. Ani mu gihe u Rwanda rushaka kugwiza ibikoresho byo gupima umugera wa coronavirus, mu gihe u Rwanda rwaraye rurekuye abene gihugu ngo baje mu bikorwa
bimwe bimwe nabyo rero bikatuma ikiza ca coronavirus kizohava ciyongera kuko abantu badashishikara kubahiriza ingingo zafashwe na leta zo kwikingira ikiza ca coronavirus. Aha ni mu gihe leta yamenyesheje ko umuntu wese ategerezwa kwirinda imetero imwe kugira ngo ntiyegerane n'uwundi canke kwambara twa dukoresho dufuka ku munwa mu kugira ngo ntiduhemeranireko. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu gihugu cy'u Rwanda bumenyesha ko mu bipimo biheruka gukorwa abagera ku majana 261 basanganywe ico kiza ca corona nayo abagera ku ijana na 28 bakaba bamaze gukira ico kiza runyanganda coronavirus. Aha ni mu gihe ibyo bitigiri vyerekana ko abakiri mu bitaro bakikurikirana ubuzima bwabo n'abagera ku ijana na 32. Tamenyeshe ko mu gihugu cy'u Rwanda atanumwe arapfa ahitanwe n'ico kiza ca coronavirus. Amakuru yacu y'akarere bandanirize muri Kenya aho abenegihugu bamaze guhitanwa n'umwuzurire kuva mu kwezi kwa kane bamaze kurenga 190. Iyo myuzurira y'imvura y'isegenya ikaba yarahitanye ibintu byinshi n'abantu, imirima, amabarabara hamwe n'ibindi. Ibiro bijejwe ikirere n'ibihe muri Kenya bimenyesha ko iyo mvura y'imyuzurire, imvura y'isegenya imaze kwimura abanyagihugu bagera ku bihumbi 100. Ibiro bijejwe ibihe muri Kenya bimenyesha ko igikorwa cyo gukinga no kwimura abenegihugu no gukinga iyo mvura y'isegenya ngo kije ciyongera ku bikorwa bindi bitoroshe byo guhangana n'ikiza ca coronavirus. Abanyagihugu mu karere k'uburengero bwa Kenya baramenyeshejwe ko bokorayo ibintu byabo ko ngo iyo mvura ishobora kuzogwa vuba muri ako karere. Ibyo bikaba byari byashikirijwe n'ibiro bijejwe ibihe mu gihugu ca Kenya. Leta nayo ya Kenya ngo ikaba imaze gukora ibikorwa bidasanzwe mu kwitaho abo bene gihugu batagira aho bakika umusaya no mu kubaronsa aho bakika umusaya, ifungurwa hamwe n'amazi. Isimba bagira amakuru y'akarere kose ko bwa Afrika ku Radio Makara Times FM. Akaba ari na hano amakuru yacu arangiriye. Reka dushimire atumye amajwi abashikira neza Kiza Jean eka ndabashimire namwe mwese mwaduteze yombi eka n'abadufashije gutorokana ana mu makuru mu ruganda wabashikirije nabo ni Felicie Bigirimana. Mugire aho muba mubahwe. Ngwino muri Sanze muri radio Magara Times FM.